ashimwe. Haleluya. Rero Imana yatugiriye neza kino gitondo yaduhaye gukoranira hano. Rero twagomba dusangire amajambo dusoma mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice c'icenda. Ivyakozwe n'intumwa igice c'icenda ku murongo wa 32 gushika ku murongo wa 35. Ivyakozwe n'intumwa igice c'icenda ku murongo wa 32 gushika ku murongo wa 35. Haravuga ngo duhere ku murongo wa 31 ngo nuko ishengero ryose ryari hose i Yudaya, i Galilaya n'i Samariya rigira amahoro rirahangama, kandi rigenda ryubaha umwami Yesu rihagarikiwe na mpwemu yera riragwira. Nuko Petero agenda hose amanuka no kubera baba i Luda, asangayo umuntu yitwa Aineya yari amaze imyaka 8 avundira mu buriri kuko yari yaramugaye. Petero aramubwira ati, Aineya, Yesu Kristo aragukijije, vyuka wizingire ikirago cawe. Avyuka ako kanya ababa i Luda ni Sahoni bose bamubonye bahindukirira umwami Yesu. Haleluya. Rero n'aya majambo tugiye kuganirako, amajambo ndiko ndayumvirako, ndiko ndabonamo ububasha bw'izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ububasha bw'izina rya Yesu Kristo. Rero Kristo muri we harimwo ububasha, muri we harimwo ubushobozi. Ahantu hose habaye ikitameze neza, iyo umuntu ahatswe, iyo umuntu abonye ikije ikibaye, kenshi turavuga mu izina rya Yesu. Ni vyiza, haleluya, kuko izina rya Yesu ririmo ububasha. Ariko ntibikwiye gufatwa nk'imvugo y'abakizwa. Izina rya Kristo ntirikwiye gukoreshwa mu buryo bw'idini. Ariko dukwiye nk'abizera kumenya yuko igihe dukoresha izina rya Yesu nuko dushize ububasha ahabona. Haleluya. Kubera iki? Ububasha bw'izina rya Yesu buriho. Kuko nguko yarari kera n'uyu munsi ni kari, kandi azokwama ari wa wundi. Haleluya. Rero uyu munsi ugendere mu bubasha buri mu izina rya Yesu. Haleluya. Haba mu bugingo bwawe, mu bikwerekeye, mu vyawe vyose, uwizera akwiye kugendera mu ubwo bubasha buri mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Rero hano mu vyakozwe n'intumwa turabona kuva mu gice ca mbere gushika hano dusomye, ndetse n'igitabo cyose c'ivyakozwe n'intumwa, tubona hari mouvement des chrétiens. Tubona abakristo bariko barakoreshwa n'ububasha bwa mpwemu yera. Cane cane aha twokwirimita uhereye mu gice ca gatatu, kuko mu vyakozwe n'intumwa igice ca kabiri tubona ishengero cane cane intumwa buzuza mpwemu yera. Kuko Yesu yari yababwiye ati, murindire ntimwihute kugenda, muzohabwa ubushobozi mpwemu yera
ntiyabazako. Rero tubona mu gice cya kabiri mpwemu yera abazako. Ariko uvuye mu gice cya gatatu, utangwa igice cya gatatu, tubona Petero na Yohana bahagurutsa uwavutse uwari kimuga ku ibaraza ry'urusengero. Kuvaho dutangura kubona rero ubushobozi bwa mpwemu yera, aho Imana igenda ikoresha intumwa ibidasanzwe. Baragerageza kubakubita, baragerageza kubabuza kuvuga mu iryo zina, ariko kuko bari buzuye ububasha n'ubushobozi bwa Kristo, ntibigeze bareka kuvuga mu iryo zina. Aleluya. Gushika mu gice cya gatandatu, aho umwe mu badiyakoni bari mu ishengero ry'i Yerusalemu, Stefano, bamwicisha amabuye bamuhoye ubushobozi bwa Kristo bwari muri we. Ngaho yari yuzuye ubwenge, agashinga intahe yemeza abayuda ko uyu Yesu Kristo bishe ari we Mesiya, ngo yakoreshwa ibitangaza n'ibimenyetso. Uhereye igihe bamaze kumwica, tubona rero ngo ishengero ry'i Yerusalemu ritangura guhamwa. Niho tubona basabagira, ariko icyakoretse ntibasabagiye binyegeza, ariko ngo bajanye bwa bubasha nyene buri mu izina rya Yesu. Bagiye bashinga intahe akarere ku kandi, bashinga intahe akarere ku kandi. Naha tubona Paulo nawe Petero yashitse mwaka karere k'iruda, ahasanga uyu muntu yitwa Aineya. Aramubwira ati, Aineya, Yesu Kristo aragukijije. Aleluya. Rero igikomeye tugomba kwiga ko ni kumenya ko ivyariko biraba vyose, yaba inyigisho bariko baratanga, yaba ibimenyetso n'ibitangaza vyariko birakoreka, vyose vyari bifise intumbero imwe. Intumbero nyamukuru kwari gushingira intaha abayuda, babemeza ko Kristo uriya babambwe, ko Yesu babambwe ari we Kristo. Aleluya. Kuko Yesu bari baramubonye, bari bazi aho avuka, bari bazi umuryango avamwo, bari bazi abavukanyi biwe. Mugabo icyo batahuriza ko nuko uriya Yesu bazi ari we Mesiya abayuda bari barindiriye. Ni ukuvuga ngo tubona rero ikibazo kiri mu biriko biraba aha mu vyakozwe n'intumwa, cyane cyane uhereye mu gice cya gatatu, igihe bazura cyane bahagurutse ikimuga. Hari ikibazo cy'uko intumwa n'abizera bariko bemeza yuko Yesu ari we Mesiya. Aleluya. Mesiya vyasigura umukiza, uje mu izina ry'Uhoraho. Kuko abayuda, umuce umwe w'abayuda uno munsi ntibarizera ko Yesu yaje, baracamurindiriye. Ariko Kristo Yesu, umwana w'Imana, Mesiya, wari yitezwe, l'envoyé de Dieu, waragomba kuza kugira abe umukiza w'isi, yaraje. Imyaka 2000 n'irenga yarabambwe, arahambwa, arazuka. Uyu munsi ariho, umucunguzi wawe ariho, uyu munsi ni muzima, yarazutse. Aleluya. Nico kibazo rero cyari ngaha tubona au centre de ce qui se passe, c'est Jésus-Christ qui est le Messie. Aleluya. Bama bavuga ngo ubunyegeri buyagira kwigufa. Ubundi ivyo dukora vyose mu bwami bw'Imana, yaba iyi louange, ikintu cyose, yaba gukorera Imana, iyi mihamagaro yose twumva, ikigusunika cyose, nta handi cyubakiye kuri l'Evangile. C'est là où vient toute chose. Nta handi biva.
ni ukuvuga ngo ibyo turimo byose byubakiye he? Byubakiye kuri Mesiya yaje mu isi. Aleluya. Niho tubona intumwa bashinga intahe bemeza, bigisha, bavuga ukubambwa, guhambwa no kuzuka, bakora ibimenyetso bakoreshejwe n'Imana, ibimenyetso n'ibitangaza byose byari bifite intumbero imwe, kwari kwemeza ko uyu Yesu Kristo ari we Mesiya, ari we mukiza w'isi yose. Aleluya. Rero iyo tuvuze ububasha mu izina rya Yesu, ububasha bushobora kugaragara mu buryo bwinshi, ariko nashaka kugaruka ku bintu bibiri mbona nyamukuru cyane by'ibanze, twisunze ivyariko birakoreka. Ikintu ca mbere tubona nk'ububasha mu izina rya Yesu, nuko muri Kristo Yesu hari ububasha bwo guharigwa ibyaha. Aleluya. Muri Kristo hari ububasha bwo guharira ibyaha. Amen. Niwe dukesha agakiza, niwe dukesha ubuzima bushasha. Aleluya. Ijambo ry'Imana yavuga hariya mu Baroma igice cya 3 hagati y'umurongo wa 23 shaka umurongo wa 26 ngo bose bakoze ibyaha ngo ntibashikira ubwiza bw'Imana. Igihe Yesu Kristo yaza mu isi, twese twarabatsindwa imbere y'Imana, twari twaratandukanye n'Imana, twari munsi y'urubanza, twese twari munsi y'igihano, twari abo gupfa rubi. Iyo ndiko ndasoma hariya mu Banyefeso igice cya 2 uvuye ku murongo wa 12 haravuga ngo twari mu isi dutandukanye na Kristo, ngo twari mu isi turi injabuka ku masezerano, ngo naco twari twiteze mu vy'Imana yasezeranye, twari hanze y'ivy'Imana yasezeranye, ngo twari mu isi tutagira Imana, ataco twiteze mu vyasezeranywe. Ariko ijambo ry'Imana ribandanya rivuga ngo twegejwe hafi n'amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu niyo kiguzi, aleluya, c'ivyaha vyacu. Yesu yasheshe amaraso yiwe kugira ngo jewe na wewe twemegwe n'Imana, kugira jewe na wewe duhuzwe n'Imana, kugira ngo twebwe abari baravuye mu vy'Imana yasezeranye, abari hanze y'umugambi w'Imana, dusubire mu mugambi w'Imana. Aleluya. Uyu munsi turabana mu rugo, turabana b'Imana, twegejwe hafi n'amaraso, twahujwe n'Imana kubw'igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba igorogota. Ugiye mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Matayo igice c'9 ku murongo wa 6 haravuga ngo ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mu isi bwo guharira ivyaha. Aleluya. Ngiki cyatuma Yesu abayuda batamwemera, nuko muri we bumva atavuga gusa ko yatumwe n'Imana, ariko yaje avuga ko afise ububasha bwo kugira gute? Ububasha bwo guharira ivyaha. Rero uyu murongo avuga ati ariko kugira mumenye. Aleluya. Turakeneye cette connaissance, turakeneye kumenya, turakeneye kudakekeranya yuko umwana w'umuntu ko muri Kristo harimo ububasha bwo kugira gute? Bwo guharira ivyaha. Aleluya. Kuko hari igihe umuntu yama yumva umenga ivyo yabayemwo ntibigira giharira, birarenze. Hari igihe umuntu yumva umenga ivyiwe n'akabura rugero, umuntu akama avuga ati mbega narahariwe, mbega vyarakuweho, ko vyama bigaruka, ko nama numva nicira urubanza, ko nama numva Satani ancira urubanza.
Bega ko nama mbona mu kibano bakivuga kumwe wa kera, naco bitwaye ingene umuryango uvukamwo wo kuvuga. Barakuvuga kuko bakuzi, kandi ivyo bavuga nivyo. Wari urenze ihaniro, abo mwagendanye barakuvuga kandi ivyo bavuga nivyo. Barakuzi muri vya bindi nyene, barabizi kandi nivyo. Kwishure wize ko wanditse amateka mabi, umuryango uvamo wanditse amateka mabi, kumbura aho wakoze waranzwe n'ingeso mbi, ariko asangwa kino gihe muri wewe wumva ko vy'ukuri wihanye, ukakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, ukwiye kwirata ububasha buri mu izina rya Yesu bwo guharigwa ivyaha, ukagenda nk'uwababariwe. Aleluya. Ngivyo ivyirato vya mbere dufise muri Yesu, nuko muri uwo harimo ububasha bwo guharira ivyaha. Aleluya. Hari undi murongo twosoma uri hajya mu ceti cya kabiri c'Abikorino, igice cya 4 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6. Acte 4, 2 Corinthiens 4 verset 1 jusqu'au 6e verset. Avuga ngo nico gituma tutihebura, kuko dufise ubwo busuku nk'uko twagiriye ikigongwe. Paulo avuga ati ico turi, umurimo dufise, ivyo turiko turakora, nta handi bipena source, nta handi vyubakiye, nuko twagiriwe ikigongwe. Twasi biteye isoni bikorerwa mu misho, nitugondera mu bugunge, nidufudika ijambo ry'Imana, ariko twerekana ukuri, niko twishimagirisha mu nyonga z'Imana ku mutima w'umuntu wese. Uyu ni Paulo mugabo, nawe uyu munsi ukwiye kugira ivyirato vyawe. Ivyirato vyawe ni ivyahe? Paulo avuga ati ivyo dukora ni ubuntu bw'Imana kuko twagiriwe ikigongwe. Yishingira intahe nawe mwene data, naho abantu bo kwihenda ko kuvya kera, wewe nukwiye kwiyihenda ko. Aleluya. Paulo yakoze ibibi vyinshi, mugabo amaze guhura na Yesu, agatahura imbabazi ziri mu mwana w'Imana, akagirirwa n'ubuntu bwo kurungikwa nawe kugira icakoze mu murimo wa Kristo. Nakigendera mu vya kera, nagihagaze ku bavuga ivya kera. Wewe icahagazemwo ni icari muri Kristo. Niyiyibagira ntiwiyibagire, niyiyihendako ntiwiyihendeko, ariko arishingira intahe. Aleluya. Ntiwiyibagire mwene data, ntiwiyihendeko. Umurongo wa 3 uvuga gute? Ngo ariko namba ubutumwa bwiza twahawe butwikigwa abahona, nibo batizera, bamwe Imana yikigiye yahumye imitima ngo umuco n'ubakire ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo niwe shusho y'Imana. Aleluya. Igikorwa c'umugwanizi gushika uyu munsi nico guhuma amaso abantu. Haleluya. Umugwanizi nico gikorwa ciwe, nugutwikira abantu amaso. Umugwanizi ashobora guhuma amaso abapagani kugira ngo ntibatahure ko muri Kristo hari ububasha bwo guharira ivyaha. Ariko umugwanizi ntafise guba ariko arahuma amaso abapagani gusa. N'abizera uno munsi umugwanizi arashaka kugenda abafunga amaso kugira ngo muri bo batakaze ubutumwa bw'ubwiza cyane ubwiza bw'ubutumwa bwiza. Aleluya. Aho umuntu aba ari muri Yesu nta munezero agira. Aho umuntu ari muri Yesu yama yumva umenga arakozwe n'isoni, yama yumva umenga hari kitagenda neza. Ivyo bivahe? Aho umuntu yama yumva umenga umutwaro wiwe ni uri imbere,
osironta kitarava mu nzira, ni ukuri simbona Imana. Igihe umuryango utaruguruka simbona Imana. Igihe naratabagwa simbona Imana. Imbere y'uko ubona Imana mu kintu kanaka, banza ubone ubwiza bwa Kristo wakiriye. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Banza witerere hejuru, banza usimbe mu cyumba cyawe, banza ushime. Umucyo w'ubutumwa bwiza wamukumurikira, ubwiza bw'ubutumwa bwiza bwame bukumurikira, ubwiza bw'aho Yesu yagusanze bwame bukumurikira, ubwiza bw'ubuntu bwa Kristo bwame bukumurikira. Aleluya. Burya ubwiza bw'ubutumwa bwiza iyo bwuzuye muri wewe, iyo umucyo w'ubwiza bw'ubutumwa bwiza wuzuye muri wewe, imitwaro iba mike. Aleluya. Kuko biri kubiri, shobora kugenda mu gakiza ndi umukizwa agwije imitwaro, ariko kandi ndashoboye kugendera mu gakiza ndi umukristo agwije umunezero, agwije amashimwe, ahimbaza. Ku murongo wa 5 havuga gute? Ngo kuko tutigisha abantu ibyacu, ariko tubigisha ibya Kristo Yesu ko ari we mwami. Natwe yuko turi abashumba banyu ku bwa Yesu. Imana imwe yavuze ngo umucyo wake uvuye mu mwiza. Igihe wakiraga kiza, muri wewe hari y'umwiza. Umwiza bavuga hajya n'umwiza wari mu mutima wawe. Ngo umucyo wake ngo uvuye he? Uvuye mu mutima wawe, wari mu mwiza. Niyo yake mu mitima yacu kwerekana umucyo, niwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu nyonga ha Yesu Kristo. Aleluya. Shengero ry'Imana, ububasha tubona muri Kristo Yesu ni ububasha bwo guharira ibyaha. Kandi inyuma yo guharirwa ibyaha tugendera mu bwiza bw'Imana. Aleluya. Bwira mugenzi ati ugendere mu bwiza bw'Imana. Ugendere mu bwiza bw'Imana. Erega urashaka kugendera mu bwiza bw'amahera yawe. Birabaho. Hari umuntu yumva ko kafise amahera, nukuri ari mu bwiza. Ariko hajya uba wihenze, kuko amafaranga nimba ari hajya, amafaranga ni igikoresho cya hano ku isi turayakeneye. Mugabo Yesu yageze kubwira umutunzi ariko yikubita ku gikiriza ati wambura bwenge we. Erega uyu munsi ubwo buzima, ubwo bugingo urabwakwa. Urabwakwa. Twumvise bake basavye ko babasasira amahera. Ni bake maze kumva nka 2. Ariko ntibanabivuze, ahubwo bamwe nuko bobo babikoze mwibanga, baravuga ati aka gasego burya ngwariye ko murakanseguza abana banje. Kuko inoti inzingwa agomba kugenda ayijanye. Mugabo twabimenye nako twoguseguza. Nayo wodutwarana. Amahera n'ayabasi akora hehe? Akora kwisi. Turakeneye kwirata ubwiza bw'Imana. Haleluya. Twirata ubwiza bw'Imana. Burya Imana ngo yaremye umuntu mu ishusho, kandi Imana iriko iraraba umuntu yari imukunze cyane. Kubera ko Imana yari ikunze umuntu, nuko Imana iriko iraba umuntu yaribona mu muntu. Sivyo none? Kuko umuntu Imana yamuremye mu condo kugira ngo abe ufise akuya, afise ubwiza, atwenga nk'uko tukuraba tukabona ubwiza. Imana yamuhumekeyemo impwemu yayo. Umuntu aba ufise ubwenge, ushaka koga, akaraba amavuta meza, impuzu ziza, akambara, akikwiza. Ubwo ni ubwiza iyo ni ishusho y'Imana iri mu muntu.
ni ahantu rero Imana iriko iraba mu muntu, yibona mu muntu, vice versa. N'umuntu yiravye mu Mana, umuntu akibona mu Mana. Burya umuntu muzima Imana inezererewe yiyizi mu Mana. Iyo yiravye yibona mu Mana. Nukuvuga ngo iyo ari uko yiyumva, yumva atigaba, si bugabo bwigaba, yumva atariho ngabeho uko agomba, yibona mu Mana. Haleluya. Nibwo bwiza bw'Imana. Yumva atobaho uko agomba, niyogenda uko agomba, navuga ibyo agomba, ntabayeho ubuzima abantu bagomba, yibona mu Mana. Nico gituma Adamu igihe yakoze icyaha, ingaruka ya mbere yatakaje kwibona mu Mana. Nico gituma yaciye ajya kwinyegeza. Imana iramurondera, Adamu, Adamu urihe? Sinshibona muri wewe. Nico gituma nagiye kwinyegeza. Wibone mu Mana. Haleluya. Wibone mu Mana. Abikolosayi 2:9-10 haravuga ngo muri Kristo, ngo muri we, ngo niho haba kunengesera kose kubumana mu buryo bw'umubiri. 10 ngo kandi munengeserezwa no kumubamwo, niwe mutwe w'ukuru bwose n'ububasha bwose. Tunengeserezwa no kumubamwo. Haleluya. Twibone mu Mana kuko twahariwe ibyaha. Twibone mu Mana, wiyumve mu Mana. Hariho umuntu yiyumva mu gihagararo abantu bamubwira, abamuga ati nukuri ngene uremwe, usa n'irirenga, nukuri ngene umeze. Hari igihe isi iduflata tukabaho twibona mu bwibone. Niwibonere mu gihagararo, niwibonere mu vy'Imana yaguhaye, niwibonere muri diplome, niwibonere mu muryango uvukamo. Wibonere he? Wibonere mu Mana. Haleluya. Rero bene data, ububasha bw'izina rya Yesu ubwa mbere ni ububasha bwo guharira ivyaha. Haleluya. Ubwo bubasha bwo guharira ivyaha budutwara gusubira mu bwiza bw'Imana. Aho niho Imana yaturemeye kuba, aho niho Imana yatugeneye kuva mbere na mbere hose. Icyaha cyadukuye mu bwiza bw'Imana, icyaha cyadutandukanije n'Imana, icyaha cyononye ubuzima bw'umuntu. Ariko igihe Yesu yaza mu guharirwa ivyaha, twasubiye kumva vy'ukuri duhagijwe n'Imana, twasubiye kumva dukwijwe n'Imana, tunengeserezwa no kumubamwo. Muri we niho twuzuzwa, muri we niho twumva vy'ukuri hari impamvu yo kubaho, muri we niho twumva ubuzima bwacu bufise intumbero. Uyu munsi umuntu ari hano atarakira Kristo Yesu umwami n'umukiza, ntutahe udahariwe ivyaha vyawe. Ububasha bwo guharira ivyaha buri muri Kristo Yesu. Ico twese duhurirako abamenye uwo mwami Yesu nuko yaduhinduriye amateka. Haleluya. Yesu yadukoreye ikintu kitagira amajambo akwiye, mugabo ni ikintu twumva. Haleluya. Icyo Yesu akora nta majambo akwiye yo kukibwira abantu, ariko turumva vy'ukuri yuko hari aho yadukuye, hari ico yakoze, yahinduye ubuzima bwacu abugira busha. Nawe uyu munsi birashoboka ko ubuzima bwawe buhinduka. Haleluya. Ikigira kabiri, iyo tuvuze ububasha bw'izina rya Yesu, turabona uyu Yesu Petero avuga ubwa mbere, ni Yesu agira gute? Ni Yesu yabambwe ku musaraba i Goligota, ni Yesu yahambwe, ni Yesu yazutse. Kandi nyuma yo kuzuka kwiwe, ijambo ry'Imana ngo ukwihana no kubabarirwa ivyaha bizovugwa mu izina ryiwe.
Luka 2:4 ku murongo wa 46, inyuma y'ukuzuka kwa Kristo Yesu, amahanga yose, imiryango yose, imihingo yose, indimi zose zihamagarirwa kwihana mw'iryo zina no kwakira imbabazi z'Imana mw'iryo zina no kuronka ubugingo bushasha mw'iryo zina. Dukomere umwami wacu amashyi menshi. Kabiri, ububasha tubona mu izina rya Yesu Kristo ni ububasha bwo gukiza. Haleluya. Muri Kristo hari ububasha bwo gukiza. Tubona Paulo ageze mwaka karere k'iruda ku murongo wa 34, ngo Petero aramubwira ati, Aineya, Yesu vyuka wizingire ikirago. Aca vyuka ako kanya. Haleluya. Bene data, kimwe mu vyo dukwiye kwizigira ni kwizigira ko muri Kristo harimo ububasha bwo gukiza. Haleluya. Iyo tuvuze gukiza, harimo ingwara. Mugabo abakira muri Yesu ntibakira ingwara gusa. Yesu ashimwe. Yesu yavuze ngo umugwayi ni warondera muganga. Igihe uzi ko hari aho ugwaye, ushobora kuba ugwaye ingwara yo mu mubiri, ariko kandi ushobora kuba ufise n'ikindi kibazo kitagira inyishu twisunze ibiboneka. Muri Kristo Yesu hari ububasha bwo gukiza. Yesu ashimwe. Petero ntiyakekeranya ububasha bwo gukiza. Kubera iki? Kuko Petero yari yaragendanye na Yesu, yari yarabonye Yesu muri we hari ububasha bwo gukiza. Yesu yakiriza aho Petero abona. Yesu yakorera ibimenyetso n'ibitangaza aho Petero abona. Si ivyo gusa, Yesu yari amaze kumudodesha. Mwibuke ko igihe kimwe yamuhamagaye Petero atambukira ku mazi. Petero yari yaradoze ububasha buri muri Yesu. Nawe Yesu akudodeshe mu izina rya Yesu. Uyu mwaka utarahera udode ku bubasha buri muri Kristo Yesu. Bisaba kuvyizera. Burya iyo ikibazo kibuze inyishu kiba ari ca Yesu. Hari igihe ugwaye malaria, kiretse ko hariho n'abagwara malaria ntibaje kwa muganga. Twumvise umuntu yapfuye kubera yanse kuja kwivuza malaria. Uretse kuja kwivuza malaria, kinine ziri hajya urapfa. Erega twizera ikiri mu ijambo. Uyu Aineya ngo yaragwaye panda 8 ans, yari muri confinement. Muri bukaro tando covid bagushira he confinement. Aho bavuga ati no kwa muganga umuntu ari muri confinement ntiwinjira. Si bya bintu uvuga ngo nje kuraba umugwayi. Ni danger domo. Rero hari ingwara ugwara vy'ukuri muganga akakwandikira umuti. Ariko si n'ingwara gusa, hari igihe ushaka no kugira ideni. Ukumva ko iri deni ni Imana izoseruka. Haleluya. Urashaka kugira ikibazo mu rugo, gishakwa n'ic'umugore n'umugabo. Ukavuga ati ikosa nakoreye umuntu ni Imana izoseruka. Urashaka kugira n'ikibazo cyo ku kazi. Twabonye abantu akubwira ati ku kazi bivye miliyoni 100 kandi ni jena n'urufunguzo
rwaho yarari, ukamaza ati si we wayatwaye, nukuri akaba ari jewe. Ariko yaje ngo uramusengera mugabo we ntayumuha. Uwo muntu akeneye Imana izoseruka. Rero mu buzima tubayemwo hari ibibazo bitagira inyishu uravye kubiboneka. Iyo hadutse ibibazo bitagira inyishu uravye kubiboneka, duca duhungira mu bubasha buri muri Kristo Yesu. Haleluya, Yesu ashimwe. Rero Petero yarabizi neza yuko nimba yarabonye Yesu abikora, nawe Yesu akaba yaramudodesheje rimwe. No mu Vyakozwe n'Intumwa 3 Yesu yarasuye aramudodesha. Bahagurutse uwavutse ari kimuga. Petero yihagazeko, sinzi uko yavyumva, aravuga ati ifeza n'izahabu nazo dufise, mugabo turaguha ico dufise, mw'izina rya Yesu haguruka. Yarahagurutse cyane, yarahagurutse. Hari ibigomba guhaguruka mu buzima bwawe, hari ivyapfuye bigomba kuzuka mu buzima bwawe, hari ivyakwamye bigomba gusubira kuja amashi, hari imigenderanire yapfuye yari y'akamaro igomba gusubira kuba mizima. Haleluya. Hariho komplo yo ku kazi cyangwa ahandi hantu yo kukwica igiye gukurwaho mu izina rya Yesu. Bisaba iki? Bisaba kwemera ko hari icyo ufise. Ufise iki? Niba ufise umwami Yesu, ukwiye guhagarara ukavuga ati bwa bubasha buri muri Kristo Yesu nibwo ntegereje, nibwo ntegereje. Igihe kimwe ntwara umudamu kwa muganga, hari nk'ubu nyene turi mu ikoraniro, umudamu impwemu zirahera. Umwe muri twebwe aravuga ati ndagufashe tumutahane, kumbure ko yibungenze, murabona ikirere ingene kimeze. Nanje ati wowe ukoze untabaye. Tumushira mu modoka, turiko turagenda, umudamu Imana imukoreramo avuga ati ariko dukoze ubujuju, uyu ni wo kuja kwa muganga. Turaja kwa muganga, inyuma y'amasaha 3 n'ayarenga, jewe ndahavuye, niho bambwiye ati caho usezere mu bandi. Umudamu bamusezeye n'abana 2 b'amahasa babasezeye. Nanje ndahageze barambwiye ati niwiriguri urinjira. Ariko kubera nari serugo barandeka ndi kugira nanje sezere. Burya umuganga hari umuntu aremvye kenshi nakunda kwemera uruja n'uruza. Mugabo iyo umuganga vyanse aca permit uruja n'uruza. Avuga ati mureke abantu b'uyu muntu baze bamura, harya umuganga aba yahebuye. Rero nivyo twarimwo, ndageze nsanga basezeye, ariko jewe ndanka gusezera mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntivyavuye ku bwenge, ariko muri jewe numvise cette communication. Ndumva mvuganye n'Imana, ndumva Imana imbwira ati nivyo bagiye, mugabo hari gisigaye. Haleluya. Icyo nakoze, naciye sohoka ndiherera nja hano. Ivyo nakoreye ko uyu munsi sinzi ko nobikorera ko, kuko vyari bisunitswe na Yesu. Haleluya. Ariko Imana yaduteye iteka inyuma yo gusenga. Haleluya. Barahamagara, sanga Imana yamuhembuye. Haleluya. Barambwira ati naho yahembutse abana bo wakire ko bagiye. Ndanka kwakira ko bagiye, nsubira hamwe narindi. Ndapfukama mbwira Imana ati Imana we uri umwizigirwa.
barasubira aramamagara avuga ati nimunyarukire ahantu hari igipimo babarabire ko aba bana bameze neza. Tuhageze ico gipimo uwagikoresheje ubwa mbere ntavyo yarazi, aravuga ati kamwe kapfuye mugabo agasigaye kari ku mfiro, nimunyaruke murabe ko bogakurayo. Twumva umutima urasuye gucika, ariko haca haza ubimenyereye aramubwira ati mbisa agati co ndaba. Nawe arasubira araraba aravuga ati rega iki gipimo we ntuzi kugikoresha, aba bana ni bazima. Alléluia, aba bana ni bazima. Cette grossesse n'est pas à terme, nirashika kuvuka. Battement cardiaque y'aba bana itera ukunyene ni bazima. Alléluia. Imana intera iteka ico gihe ndasubira ndatahura yuko muri Kristo hari ububasha. Haleluya, hari ububasha. Petero yari yaramenye ubwo bubasha, yarazi iti burya si ukwizera kwanje gukora ibi, si amajambo yanje abikora, si uburambe nakuye muri Yesu bubikora, si ikindi kintu kibikora. Petero yari yaratahuye ko muri Kristo Yesu harimo ububasha bwo gukiza. Aleluya, shengero ry'Imana, ububasha bugira kabiri buri mu izina rya Yesu ni ububasha bwo gukiza. Ububasha bwo gukiza. Mu vyakozwe n'intumwa igice 8 kuva ku murongo wa 5. Ivyakozwe n'intumwa igice 8 kuva ku murongo wa 5 gushika ku murongo w'8. Na Filipo aramanuka aja mu gisagara c'i Samariya, abamenyesha ivya Kristo. 6. Abantu benshi bashira umutima ku byo Filipo avuga, bashize hamwe bumvise kandi babonye ibimenyetso akora. Kuko benshi muri bo bari binjiwemo n'impwemu zihumanye, zabavamwo ziboroga n'amajwi arenga, kandi n'abari bamugaye n'abacumbagira benshi barakizwa. Aleluya. Rero mwene data nagomba kugutera ivyizigiro. Shakuba mu mubiri uri kugendana ingwara irenge y'ubwenge bw'abantu, hari ububasha muri Kristo Yesu. Haleluya. Shakuba hari ikibazo kiri mu muryango kitagira inyishu, hari ububasha mu izina rya Yesu. Mubikwerekeye shakura ahantu uvuga ati iki kintu gifatanye n'iherezo ry'ubuzima bwanje, hari ububasha mu izina rya Yesu. Shakugira umutwaro w'umuntu kanaka, shakugira umutwaro w'ikintu kanaka, dukwiye kudatakaza ububasha buri mu izina rya Yesu. Haleluya. Bugusaba iki? Bugusaba kwikubita imbere yiwe nk'uko ari wasigaye. Yesu niwe usigaye. Ndakiriye. Erega bene data, erega ububasha bufatanye n'ico wakira. Ububasha buri hejuru y'ukurondera umukozi w'Imana akagusengera. Ububasha buri hejuru cyane n'ugupfuka mu gasenga. Ahubwo ububasha bufatanye no kwakira muri wewe. Bufatanye no kwakira muri wewe. Kuko ikibazo cyose ufise burya gishingiye ku kuntu wacakiriye muri wewe. Aleluya. Yes ashimwe. Ibidashoboka vyubakiye ku kuntu wakiriye muri wewe ko bidashoboka. Igihe Sara yagenderwa n'abamarayika, abamarayika baravuga ati umwaka ugeze aho ugeze, babwira Aburahamu Sara zoba yavyaye. Ariko Sara nawe arumviriza acaranka, aratwenga ngo ego ma
ariko abamarayika baba bamwumvise baravuga ati niki gitumye Sara twenga? Mbega hari ikinanira Imana? Igihe nk'iki barasubiramo, igihe nk'iki umwaka ugeze aho ugeze Sara azoba yabyaye. Rero bene data, hari icyo wakiriye, ariko kandi ugira icyo wakiriye. Ugira icyo wakiriye. Ububasha buri muri Kristo Yesu bukorana n'icyo wakiriye. Kandi ikigiye kukwica mu buryo buboneka nuko wacakiriye, ariko nikigiye kugukiza mu bubasha bwa Kristo n'icyo wakiriye. Ugira icyo wakiriye. Wakira iki? Wakire ko ari Imana isigaye. Uvuga ati Imana ni wewe usigaye. Haleluya. Narakinye football, hari igihe hasigara defenseur nimero 5 ko bita myugariro. Abandi bakinyi bose baba bahanze amaso myugariro, bamwita libero. Niwe bashize kw'ivyizi, mugabo hari igihe hacengwa hagaca hasigara nde? Keperi. Mw'ico gihe bose baba bahinduke bariko bararaba nde? Keperi. Niwe bahanze amaso kubigiye kuba. Hari igihe Keperi nawe bamucenga. Habasigaye ko babona iki? Inshundura zigira gutya. Ariko nimba twizeye Yesu, inshundura z'umugwanizi niziri bunyiganyige mw'izina rya Yesu. Nimba tuzi ko Yesu ari wasigaye, Yesu arakunda abantu bamwegera bamubwira ngo ni wewe usigaye, tiero libero, uruwanyuma, n'abarasimbe elimine. Ntuzigere uba elimine nimba muri wewe warakiriye kusigaranye na Yesu. Yesu akunda abantu bavuga ati ni wewe usigaye. Ni Yesu asigaye. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Amashyi menshi. Haleluya. Reka tuvyaguruke dushima Imana. Tuduze ibiganza vyacu. Umubwira ati Yesu Kristo mwana w'Imana zima. Muri wewe hari ububasha bwo guharira ibyaha. Muri wewe hari ububasha bwo gukiza. Haleluya. Nsaba abaririmbyi baze dufashanye dusenga Imana. Ndumva nganiriza umuntu bwariko burafuka umunwa. Hari ikibazo cyonyine kikubwira ati subira uvuge twumve, ariko aka kanya tugiye kuvuga mu izina rya Yesu. Hari ikibazo cyonyine kikubwira ati mbega wowe ugisenga, turagiye gusenga mu izina rya Yesu. Burya ibyo ducamwo byose biravuga. Ikibazo kiravuga. Nigiki wakira muri wewe igihe bitameze neza? Nici ingorane iri kiravuga? Nici bitameze neza biriko biravuga? Ariko turakeneye ico Imana ivuga. Aka kanya ugura akanwa kawe uvuga ico Imana ivuga. Haleluya. Reka uduze ibiganza vyawe. Wumva atashimwe ryari rigihari, duze ishimwe. Ijwi ryo gushima kwawe ryaragiye. Ijwi ryo kuvuga Imana ntari gihari mu kanwa kawe. Furura amashimwe muri wewe. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. Reka uduze ibiganza vyawe. To break every chain. Ugize iminsi wishimikije ivyiyumviro vyawe. Iki ni igihe cyo gukura ivyiyumviro vyawe. Ugize iminsi ugendera ku byo ubona n'amaso. Iki ni igihe cyo gukura amaso kubiboneka.
ugize iminsi uvuga ngo niko byama bigenda no ku bandi bose. Iki ni igihe cyo gukura amaso ku byo bavuga. Iki ni igihe cyo guhanga amaso umwami wawe. This place hari ububasha muri kino kibanza. Icyo usabwa ni ukuduza amaboko yawe gusa. Icya kabiri ntusamare, wunamike amaso yawe. Reka ubone Yesu gusa. Reka ubone Yesu gusa. Mu gishingo cy'indwara reka ubone Yesu gusa. Mu gishingo cy'ibyapfuye reka ubone Yesu gusa. Mu gishingo cy'ijwi ryavuga ngo byararenze reka ubone Yesu gusa. Mu gishingo cy'ingene byari bimeze reka ubone Yesu gusa. Tuzi ibiganza byawe, atuza akanwa kawe, umubwire Yesu ndaguhimbaza mwami, ndagushize hejuru, icyubahiro cyose ni icyawe. Reka wugurure akanwa kawe, tangura uvuge Yesu, vuga Yesu. Mbona usigaye uvuga ibitagenda neza. Satani yagutwaye mu kuvuga ibitashoboka. Ugurura akanwa kawe, bwira Yesu, bibwira Yesu Kristo, bwira Yesu uri umwami n'umukiza w'ubugingo bwaje. Shira hejuru umwami wawe, tazira umwami wawe. Yani wewe mwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Senga, ugurura akanwa kawe, semerera, vuza akaruru k'intsinzi. Senga, senga, ugurura akanwa kawe, reka ijwi ryo gusenga kwawe ryumvikane. Reka ijwi risunitswe na mpwemu yera risohoke ku rurimi rwawe. Vuga ko Yesu ariho, vuga ko Yesu ahoraho, vuga ko Yesu ashoboye, vuga ko Yesu atananirwa, vuga ko Yesu ahoraho, vuga Yesu kari umwami, vuga Yesu kariho, gashoboye, katacegwa, katananirwa, kazura ibyapfuye, yita ibitariho nk'ibiriho. Vuga umwami wawe. Ntusamare, ntusamare, bandanye uvuga ati Yesu, 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 Yesu. Hari ikinyoma cy'umugwanizi cyateye mu bwenge bwawe. Reka wanye ibyiyumviro byubakiye ku cyo Satani avuga. Hari icyo wakiriye gishingiye ku kibazo, reka ugisenye mu izina rya Yesu. Wakiriye amakuru y'isi, wakiriye amakuru y'abantu, wakiriye amakuru y'ibiboneka, wakiriye la réalité de ce monde,
iki cyagutwaye reka utwagwe n'Imana. Urakoze Yesu. Aya Masaya fire. Uduze ibiganza byawe. Agacerere gatoya nusamare. Turagiye kwirukana ingwara hano. Ufata aho urwaye. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo impwemu zihumanye zava mu bantu. Hari impwemu tugiye kwanka muri rino koraniro. Nituzangira mu bwenge, tuzangira muri rya zina. Hari impwemu y'ubupfumu n'uburozi yibasiye umuryango wawe. Impwemu ziterera mu busambanyi, ziterera mu kaboregwe. Hari ingwara zizanana n'impwemu mbi, imyuka karande. Turirukana umwuka w'urupfu hano mw'izina rya Yesu. Muhora mu kigandaro tugiye kucirukana mw'izina rya Yesu. Mwama mu kumanda tugiye kuvyirukana mw'izina rya Yesu. Hari abakurikirwa n'impwemu y'ukurenganywa, turayirukana mw'izina rya Yesu. Ukurikiranwa n'impwemu y'ukwibwa, turayirukana mw'izina rya Yesu. Les projets inachevés turazirukana mw'izina rya Yesu. Nachukura ngo gihere turavyanga mw'izina rya Yesu. Ufata aho urwaye, ataho urwaye. Hari impwemu numva we uzi ugomba kwanka ku buzima bwawe. Data mw'izina rya Yesu. Intumwa zaraseze ziravuga ngo ukiramvuye ukuboko kwawe. Natwe turaseze ngo ukiramvuye ukuboko kwawe, ingwara zikire mw'izina rya Yesu. Imigabo n'imigambi y'umugwanizi ibe ni essence fe mw'izina rya Yesu. Imyuka ya depression ihunge mw'izina rya Yesu. Abo Satani arega turirukanye ivyiyumviro nyawihebuza mw'izina rya Yesu. Twirukanye ivyiyumviro by'abazimu, ivyiyumviro by'abadayimoni, imyuka karande iteza ingwara z'uburyo bwose. Hari ingwara yisubiriza ku muryango wawe, ishobora kuba ari hypertension, ishobora kuba ari diabete,
shobora kuba ari kanseri, shobora kuba ari umugera kanaka. Uyu munsi iyo mpwemu iri inyuma y'iyo ndwara turavuze ngo sohoka mu izina rya Yesu. Turaguhamagaye Yesu, niwe ukiza, ubasha bwo gukiza, ubasha bwo kubohora. Buri mu izina ryawe, ni buri mu bakozi b'Imana, ni buri muri twebwe. Turaguhamagaye, waje muri twe, ubyagira muri twebwe. None uyu munsi ukirambuye ukuboko, impwemu mbi, impwemu zihumanye, imyuka y'abazimu, imyuka y'abadayimoni, umwuka w'ubukene, umwuka w'iki bitanguye, turawirukanye mu izina rya Yesu. Impwemu yo kutagira igikundiro ku kazi, mu muryango, muri quartier, ya icyo gicucu kwankwa, icyo gicucu kutagira igikundiro, wa mwuka mubi we turagutegetse sohoka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndagushima Mana, ndagushima Mana. Ndasenganye n'umuntu yiteze guhindurirwa ibihe, yiteze guhindurirwa ibihe mu izina rya Yesu. Ukora igitangaza, ukora ibidasanzwe, ukora ibyananiranye, uducira inzira, utwugura imiryango yugaye, ducagaguye imigozi